Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mudahengeshanya kutwumviriza ngaha kuri iyi mboneshakure y'Iyakare TV. Iyakare TV ni imboneshakure ibatohoreza amakuru irya nino mu bihugu bitandukanye, ariko cane cane tukibanda ku makuru avugwa ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Mwe banywanyi mudukurikirana muherereye ku mugabane itandukanye y'isi, abari ku mugabane wa Amerika, abari ku mugabane wa Aziya, wa Buraya, mwese mudukurikira muherereye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi no mu bihugu vy'ibibanyi, mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru azindukiye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi mbere no mu bihugu vyo mu karere ni ikibazo c'umutekano. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yaraye atangaje muri Ethiopia ko ata gihugu na kimwe bazokwemerera ko gihungabanya umutekano w'abanyarwanda, kandi yavuze ko ntawe bazosaba kurinda umutekano w'ico gihugu kuko ngo bazi ingaruka vyabasigiye, ko batakaje abanyarwanda barenga miliyoni muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1994. Uyu perezida w'u Rwanda Paul Kagame yaraye avuze ko igihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo gicumbikiye umuhari FDLR w'abasize bakoze jenoside mu Rwanda, bakaba bariko bisuganiriza mu mashamba y'ico gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Kandi ikibabaje nuko igihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo cafashe abo basirikari, abo basize bahekuye u Rwanda, kikabinjiza mu gisirikari c'igihugu, gisirikari ca leta FARDC. Ivyo ni ibimenyetso birafiswe ko abo basirikari ba FDLR bagwana hamwe na FARDC, bandi bakaba barinjiye mu butegetsi mu gisirikari gikomakomeye cane ca FARDC, bakaba barashizemwo abo basirikari mbere. Kandi igihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo naco kikaba kibandanya kwagiriza igihugu kibanyi c'u Rwanda ko arico gihungabanya umutekano mu guterera abagwanyi ba M23, mu kubaha imyimenyerezo, kubaha ibigwanisho, mu kubaronsa indya, ni mu kubaha ubutaka bakoreraho ngaho mu Rwanda, bagaca baja gutera igihugu ca Kongo. Ivyo vyose Perezida Kagame yavyiyamirije avuga ko ari abayobozi ba Kongo bananiwe inshingano, bananiwe gukemura ibibazo bafise, bagatangura kuvyegeka ku Rwanda ko arigo rubatera ivyo bibazo n'izo ngorane basanzwe bo bifitiye ubwabo. Amakuru rero ava ngaho muri Ethiopia ngo umukuru w'igihugu kibanyi c'u Rwanda n'umukuru w'igihugu kibanyi ca Kongo Felix Antoine Tshisekedi na Paul Kagame baraciye bahura mu nama yagomba kuba ejo ku wa gatandatu, ngo ntago yabaye, yagomba kuba ari umwihariko ku mutekano w'igihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, kugira ngo barabe ko bogwanya inyeshamba n'abagwanyi babarizwa ku butaka bw'ico gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Iyo nama rero yaciye ihagarara, ntiyaba, guca bikora ngo mu kanywa babu haraciye hahura Perezida nyakubahwa Paul Kagame na Perezida Felix Tshisekedi, baciye bahuzwa na Perezida wa Angola Joao Lorenzo, niwe ngo yaciye abashira
ku ruhande aca baganiriza ku bijanye n'umutekano w'ico gihugu ca Kongo, ariko ivyavugiwemwo ntago vyaciye bija ahabona, ngo hari hateganijwe ko hagomba kuba inama y'umwihariko igomba guhuza abo baperezida ku bijanye n'umutekano w'ico gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, naho bitaciye biba rero hakaba hategekanijwe ko abo bakuru b'ibihugu bagomba guhura kugira ngo baganire vy'umwihariko ku kibazo kiri muri Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Ni mu gihe u Rwanda rwo rwamirira kure ivyo kugwegeka ko arirwo ruteza umutekano mukeya muri ico gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Ni mu gihe umukuru w'igihugu cacu Varisito Ndayishimiye nawe yababa avuga ko u Rwanda arirwo ruteza umutekano muke mu bihugu vyo mu karere, ariko u Rwanda rwo ruba rwavyanse rukabihakana rukavuga ko atarirwo nyirabayazana rwoba ngo ruteza umutekano mukeyi. Inyuma y'amavugurura y'imyaka 8 Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yari ajejwe ayo mavugurura ya Afurika, biravugwa ko rero kuri ubu ngubu yashize ikiringo ciwe yari amaze ayo arongoye, akaba inkoni y'ubutware yayishikirije Perezida wa Kenya William Ruto. Muri aho ngaho muri Ethiopia kandi hari ibihugu vyitavye iyi nama igira iya 37 n'ibihugu bitayitavye. Mu bihugu bitayitavye akarorero harimo Burkina Faso, harimo Sudani, harimo Mali na Niger, n'ibindi bihugu vyakoze kudeta ngo kubera ko ngo ivyo bihugu vyafatiwe ibihano n'ubumwe bwa Afurika. Baravuga ko rero kubafatira ibihano arico catumye batitaba iyo nama, bivanye nuko ibihugu vyabo ngo vyakoze kudeta. Perezida Paul Kagame we yibaza niba imvo zituma hakogwa kudeta niba vyoba ari abasirikari bakunda ubutegetsi bwa gisivile canke niba hari indi nkomoko ituma abagabo abasirikari baja gufata ubutegetsi babuhiritse. Ngo hagombwa kuraba niba koko nta zindi mvo zivyinyegeje inyuma zituma hatembagazwa ubutegetsi mu bihugu bigiye bitandukanye, hakarabwa niba abo bakuru b'ibihugu baba bayoboye ibihugu vyabo neza, aho kugira ngo abahiritse ubutegetsi abe aribo babandanya gufatirwa ibihano. Muri ayo mavugurura rero umukuru w'igihugu kibanyi c'u Rwanda yavuze ko hari ivyagezweko nko mu mutekano, imiliyoni 400 z'amadolari zarakusanijwe. Avuga ko kandi akanama ka ONU, ishirahamwe rya ONU ryahise ryemeza ko rizoterera intererano ya 1/3 mu mutekano wa Afurika. Ivyo vyose avuga ko rero ingingo zo kwigira mbere kandi ingingo zihamye zo kugendera ko muri Afurika zihamye kurusha uko Afurika mbere yari imeze. Avuga ko kandi Afurika ifise ubutunzi bwinshi ko bukabaye babuvyaza umusaruro, hama ibindi bice vy'isi bikaza gushaka uko vyakorana n'abanyafurika muri iyo mikoranire kugira ngo Afurika ibandanye itera imbere. Umukuru w'igihugu kibanyi c'u Rwanda rero ubutware muri ayo mavugurura yarahejeje imyaka 8 ari we ayarongoye, yabisigiye Perezida w'igihugu ca Kenya. Uyu ni William Ruto wa Kenya, niwe yaciye amusubirira muri ayo mabanga yo kubandanya gushakira hamwe uko Afurika ishobora kwihuza kandi igatera imbere.
kugira ngo amakuru mwene nkaya aza gushikira fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda kwako kantu kameze nk'agakengeri amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya nawe bizaje bigushikira mwahejeje gufyonda subscribe tukaba tubakenguruka